nukuri amezi 9 ni menshi cyane ubona ari nk'umwaka ngira abagabo bavyumve babitahure n'abagabo bakikarira abapfasoni babo nukuri bavyumve tubireke umva hari abantu bavuga baradutera ibuye ngo abagore barifinisha ntibashaka gukora nkuko uvuze ati ngira ngende gukora ngo base ozi ko wicenga mu biganiro umwanya wose waruyo yari ndekwarara ozi kama ku mateleviziyo bakavuga amajambo nituzi umwana w'umuravyi reka dutandukire kuri Hosy. Okay. Kupapa. Nifuza ko ibintu bidahinduka bimari vya bindi urumva kuko hari ukuntu bangene bavuga ngo ufise inda n'uburi forte hari ibintu udashoboye gukora fallait qu'on prouve ko bishobora gukora mu gihe enceinte fallait qu'on prouve ko ushobora gukora mu gihe wavyaye wibarutse hari umuntu ariko aravuga ati Hosy hajya hose ari kanyegeza yanda kugira ngo azaratonda nitubimenye azovyare tutabizi hanyuma après uribarutse uciugaruka hakiri kare n'ubu hari ababandanya bavuga bati si wabonye aze kubesha abantu yuko atacabaye icambere nta kintu nakimwe naje guprouva abantu nta numwe mfise konte yo kuregla nawe je ncambere icakabiri nta numwe yarantwaje iganda kugira avuge ngo yanyegeje nima wamuzi umuntu afize ubuzi umwanya mutoyi ngira ngo ubaho ni Dacia wewe ivyo bintu gushika ubu unyubibamwo gute ndi hanze haguma mbwiye pa wendukiye amafoto nkarira kwavuga turabaramukije cyane turabahaye mwiriwe bonsoir bon après-midi gafaransa ni bon turabaramukije gose turabahaye ibiyambi byinshi abantu bose bari barindiriye kandi ko gisohoka natwe muri benshi ari abantu dutevye meme n'isaha inubwa ati ko mudaso dushaka kubona link yandatse ko muri benshi mwese turabahaye yambi gose turabakunda gose dukora ku bwanyu ko biraryoshe gukora nyene uzi ko ari abantu bazobara kumutiva nka bamwebwe iyi ni Siren Vibes kubatayica kubuguresha n'ubwa mbere Jenny Hosy irakoze gize introduction kumwe n'abagenzanje babiri umwe ntiyashoboye kuboneka yafatiriwe birashika ariko bagiye arahari Dacia arahari mutebutsi turi kumwe kandi n'umu invité no journaliste mugenzi wacu nawe nyene akora mu radio shaka mutari mumenyere kumubona ko mudatse ko mumva kenshi bana bakundi radio surtout abana kundi radio ririmba iba iri mu mataxi yose y'Ubujumbura yose RFM yitwa Neri reka tumwakire hama tubabwire idonido ry'ikiganiro ndakitonde mu kukavuga kuko mwabibonye n'umunsi kwateza aba idonido umuntu ariyumvira ni kirundi idodido Neri karibu urakoze cyane Hosy ego ndabashimiye kandi ko namashowe kuntera iryo teka ryo kuntumira muri Siren Vibes n'ubwa mbere kandi ndakijamo ikiganiro mugapara muri Siren Vibes oya inzu zabo ndazimenyereye no musikiganiro nco ntamenyeye mpanda barabira kure abari behind the scene yego hari nigiye bishaka tugora rimwe rimwe oya singorana je ndumwana mwiza cyane bagira mubeshere kumwe bahora bambeshe suko kandi Hosy yongesa life nimba mutumubeshe nikita nuko nututamubeshe arabizi ko agorana navyo hora wabonaga behind the scene ariko Neri abatahora abatazi ibiganiro uvuga abatazi akazina kabaza Neri benshi dushiramo ibirungo byose byose idandazi banyita Neri nzomukunda nkaba nkora ikiganiro bitabirashoboka les jeunes entrepreneurs je suis là kugira ngume ndabagira ama pub menshi cyane muravyumva hama ndakora na emission z'abana ziba chaque dimanche kuri RFM ndakora ama publicité ama voix off mumva ko nakaje kameze neza kararongoroye vraiment umva rero ushaka ka voix off ka documentaire je suis là pour vous
cyane Ndaje agiye. none sana. mwambwiye nidandaza Anzanye ahubwo gukora sinabihejeje anzanye kora concurrence Byabaye. twicaranye Ikiganiro Oya. ku ntebe imwe. natekereza Twabuceje. je suis là uyu n'umusi wawe suko uyu munsi ni gwanje ego nivyo murakoze kandi kunyakira Merci. Karibu kandi musoma mu kiganiro cacu. Antwe twakunda umujournaliste rero bisigura ko nimvuzi. Nimvuzi vraiment. Aga nimba ko turakora mukumva hari amajwi ariko aravugira ku ruhande. abarimo Azoba ari jewe ndi sage ego nikitasha kuramutsa abantu bawe na Dacia akaramutsa abantu biwe. Kanangure kuko uyu Acagira agiye ndoswa kugana Mbega ubwoba. ikiganiro nagira nse ndamutse yo reka ndabaramutse nabi nabi. bagenzi. urambonera reka ndabaramutse muraho murakomeye nari ndabakumbuye na jewe bora kumbega uzoza ko bakumbuye navyo yababwiye okay ndabakumbuye ndagiye rero kugaruka muri kiganiro kizoba kiryoshe ni mugiskiping ni muco ngo murage kukindi muguma hakiraryoshe kirimwo inyigisho nyinshi kandi ntibaraba introduction gusa. oyaye we ntasoni ivyo navyo mugenda ndabizeye turazinanye ijambo ni gwa bagigi nagize akantu gatoya kugira ndagunego urumva aga muranya intimite chambura n'ikintu mvu Burya. amasoni Ibaze nikitabutugira Kadutaha. turasuye kubaha ikaze rero mu kiganiro cacu Fun and Facts cyo munsi wa gatanu turatekereje kuko twama tumeze okay jewe no musi ndamushitsi biratse ko navyazi ko batekanga Arumiwe. turabaha ikaze rero kandi turabakiriye twari tubakumbuye nahoze atabivuze twari tubakumbuye cyane twari tubakumbuye Ntiyabivuze. rwose mbona nanje ndagushiriyeko twari tubakumbuye cyane no musi wundi wa gatanu muba murindiranye igishika ikiyago tuyaga muraza kwihanganira akajwi kubera karafise akangonongono muga muranyihanganira turi kumwe rero na Neri mutumire wacu uno munsi ni umudame ni umuvyeyi Kozi. ni umukozi kubera tugiye kuyaga ivyo bintu bibiri bifatanye kuba umumama ukaba kandi umukozi ni ikibazo nibaza ko ngahanyu wacu mu Burundi hariho ukuntu cakigwa ukuntu gifatwa na bamwe muga atari bose hariho ku bisanzwe hariho ibihugu biteye imbere kumbure umuvyeyi afise igihe cyo kuruhuka yibarutse afise umwanya wo kuruhuka imbere yuko yibaruka n'inyuma yo kwibaruka ariko ngaho iwacu biravana n'ubuzi umuntu abakora hariho akazi wanashaka usamye akazi gahagarara kaba gaheze kuko bavuga bati ntidushaka guta umwanya ntidushaka habaho place vide igihe wewe wari gukora tugasanga ntawe uhari hariho rero igihe usanga umuvyeyi ntaronse umwanya wo kwitwararika umwana wiwe canke wanashaka ngira ngo sinzi ko hariho n'abahagarika imvyaro bakabanza akavuga ati jewe iyi proje nimba izomara imyaka 3 n'abazomara imyaka 5 reka ntekane ndindira ugasanga birazanye uruhagarara mu muryango ntibumvikanye abantu bakunda kuja kuri terre cyane genda ufinda umuduga imisozi umuduga cyangwa ugasanga n'umugabo wawe ntimuvyumvikanye akakubwira ati je nakuzanye kugira ngo wibaruke nawe ugira ushira muri pause Ako kantu mugani kabishaho. ugira ushire muri pause turaze ejo hacu hamwe ejo noba mpari canke ntagihari canke wewe n'ubu gihari umuryango wacu uzoba uri kurahona hanyuma aho ni ku vy'umuryango ku vy'akazi hari igihe uca udesida kukavamo kugaheba kuko ukavuga uti jewe singiye gusambura kubera akazi mugabo kandi ugasanga ako kazi kari kagufitiye akamaro kasahiriza umuryango mugabo kubera ubaye oblige kubera uruvyaro ukaca uhagarika rero uno munsi nico tugiye kuyaga intambamyi zihari kuri abo bavyeyi bahagarika ubuzi kuri abo bavyeyi bahagarika kuvyara kuri abo bavyeyi bimubuzi kubera ari umugore turaza ahantu henshi bataha ubu quand même byaratangwa guhinduka n'amakandidature féminine abari
ego ari canke ngira ni kajya kantu encouragé. canke ni kajya kantu bashirako gusa munsi Na kariho ariko après hari abantu nyene bavuga ati ufite imyaka ingahe uri marié umaze iminsi ngahe mu rugo donc uri umujeune marié ho babazi yuko Uyu mu agira mezi usame. makeya ugira usame y'amezi 3 uri muri agati donc wenda guhaye akazi mu mezi nk'atanu uzo gutanga kugwaragurika nucu ugira imana mbere uri babagore agwara kuva ukwezi kwa mbere gushika ku 9 ari mu bitaro ture 2 semaines batoga ati umva wowe rero sha poleza ou bien ube ukiri umukobwa nyene akayabaga nyene kataratangura canke ube ufise nk'abana nka batatu nyene Babona ko mbego uri kurakurikiza ubunyene bavuga ati banza ukora ubone rero donc ivyo bintu nibaza yuko ndakunganiye aho nyene turabivuga mais cyo tuvuga n'abandi ba decide avuga ati kujera gukubandanya ukora ufise n'uruyoya kugira kuri kakazi baguha ntiyatange kuvuga vya bintu ngo na rero hazanye inzoya raba ntagitunda ku kazi kuko twese turakora turafise aho dukora ayo maka turayabona hahandi usanga umuntu yibarutse je ndafise nk'akarorero ahantu nzi ko umuntu yibarutse canke agize mariage uyo mukoresha wiwe acamurungika vyihuta aragerageza kandi ntamurungika vy'inzigo ngo ubone nyene ko mwadudurireko mugo urabona ko abigize kubera ico kuko aramaze kubigirira abantu nka 2-3 umva ucubona imvo ico bivako rero twatumiye Neri no muvyeyi nkuko twabivuze no mumama kw'abana bangahe fise umukobwa umwe mama w'umukobwa umwe mugabo yamwibarutse akora ego narakora akora dushaka kumva experience yiwe kuko numwe muri benshi babaye muri ivyo bintu mbega vyagenze gute wewe aho wakora ico gihe baraguhaye akaryo ko kuruhuka canke nawe wagerageje kugwana nkuko Dacia bivuze ati reka ngerageze ndabereke yuko imbanyi yanje nka kumwe kwa Hosy yakumye agwana abantu bose bagaharira mu commentaire ngo none uyonyogo iyo ndirihe yanda ngo bavuga ngo ubunyengo ngo vzindaronye kutayibona rero dushaka kumenya nawe waragwanye nka kujya kwa Hosy yagwana ari gwiwe ibaze afise yikorera plus ahubwo natubwire neza nawe nyine turamushikira uburyo murabatumire babiri mu kiganiro cyacu ego sha birahindutse namwe murashikirwa ntacu murabavyeyi umwese nshaka kugaruka rero kuri Neri wewe ico gihe wabibayemo gute waragwanye navyo kugira ngo ariko umukoresha wawe ko naho tuba tufise imbanyi turagwana tugakora malgré ko hariho abagwara bifise imbanyi hari abagirirekwe ribarembesha bakaja no mu bitaro hariho abaguma bafise amagara meza wewe wagwanye gute canke baraguhaye kiruhuko camezi hamuzanye prenatale postnatale reka uba wikoresha gasha mu gihe utikoresha ivyo nibishoboka cyane urumva ko bidashoboka kuko kimwe gusa nk'ivyo mwagiye muravuga ukiri umukobwa nzi hari ahantu tugeze gudepoza akazi umudamu yari enceinte aragerageza arayinyegeja ariko aragira ama interview aranyegeza yambara ibintu binini cyane amabubu iki arakora umunsi umwe tugira fete nyene bashaka kutwakira gutyo nawe no yarindira ndaguha inkuru ya nyuma uwo musi ari metalez yanda arayishira hejuru nyene aravuga ati narapashije interview baranrokrise ndi capable yo gukora hama aza yumva bukeye bamagaye umuntu yamwangajije ati warihe uyu muntu yagucanye he umva ivyo yakoze interview yaciyemwo arerekana ko ashoboye baremera aragera kuri stade ya nyuma yo kuvuga ati tugomba tugusinyishe contre ariko kubera yashoboye kwerekana yuko yari enceinte ikuze acambwira ati rumva ngwino gato baramuhamagara mu biro bamubwira ati urumva nukuri ni sawa warakoze ibibazo biragenda neza atariko banza utahe muhira uvyare ni wavyara uzogaruke umudamu agenda ari muri espoir yuko azogaruka aragaruka ati none atoyaye ngo urumva vyagenze gute nukuri akaza kabura gutyo umva ko ari ibintu bibabaje cane kwitwa umupfasoni urumva utanga ubuzima umva ubwo buzima rero rimwe na rimwe burakutubera intambamya turi fier d'être des mamans urumva somehow kwitwa umuvyeyi kutwa kutanga ubuzima ukazubona wowe nyene uri kura sacrifier
akazi kawe carrière yawe kenshi turavuze ati ama carrière professionnelle twese turakora mwambajije ati mbe wewe vyagenze gute urazi ko baduha 1 mois et demi na 1 mois et demi umaze kuvyara prénatal na après umaze kuvyara ariko kenshi yo 1 mois et demi muravuga ati sha reka ngira uko nshoboye kose iyi 1 mois et demi ya prénatal ndayikore kugira nzoyirekipere umva ivyo navyo bivana na wewe kujya mweko murabivuga amagara yawe mbega wewe iyo uri enceinte canke iyo wibungenze amagara yawe ameze gute uri muri babandi bagwarirekwe uri muri babandi baguma basinzira umwanya wose urumva rero jewe navuga ati Imana ishimwe n'ukuri iyo nibungenze singwaragurika singira ivyo onye nukuri ayo magara make murabizi ko dutegezwa kuyagira niye amasaya sayi nuvuga ati mbebasha noronkaho nihengekera nukuri ivyo barabitabura ko nubundi buzima uko burabaho mu nda yacu ico gihe ndavuga ati komba mu kwezi n'inusu nukuri kwezi n'inusu ni guto cane wavyara neza wavyara par césarienne nukuri biraruhisha kuko ico gihe ndavuga ati jewe rero hako mfata ya 1 mois et demi ya prénatal ndemeye kuzoyikora urumva ni sacrifice ngize ndavuga ati reka basi nkore hama nzo ziyongere muri ya postnatal urumva ndavuga ati nzocangira 1 mois et demi 1 mois et 3 mois quand même nzoba nazigize mugabo ngaho bivana na wewe amagara wa nari mfise urumva iyo 1 mois et demi naratonda nyene ukabona Hosy yarantwengasha nyene ndigipata pufu kingana hariya indigara hariya uri muzahina nyene murabibona ni umugore aremerewe abantu bose bakambaza ati mbeneri kudataha kutaguma muhira bamwe babwiye ati nzoba ndi kuri micro ndabwiye ati désolé chers auditeurs je vais mettre au monde mon enfant ndagarutse ivyo byose ni kubera iki ni kwa kundi kudaha imyanya ikwiriye abo bavyeyi uvuga ati reka basi ngira inguvu zose fate ya prénatal ndayikore n'uwundi avuga ati madame ti none ugiye no gupasa ama interview ati nkabijya mwabajije ati uracari umujene marié ico kibazo kigeze kukimbaza umaze igihe kingana gute ugize mariage bumve yuko wewe taje kubafrena pourtant si kubafrena kuko urakora nubu ugiye kwicara mugabo bamenye yuko ntiturabagabo ntanda batwara iyo bazitwara bo vyumva je sinibaza ko umupatron yo kwibaruka kubabaza ati none wowe bimeze gute niba twumva yuko baduhe valeur mu vyo dushoboye mu vyo dukora bamenye kandi on donne la vie bagitahure yuko on donne la vie su kwigirisha hariho ubuzima tuba two turatanga urumva kuko ejo uwo mwana nzuba ndiko ndavyara ashobora kuba ari directeur quelque part tazwa president de la république ejo bundi kuko yavuye mu muntu yavuye quelque part kuri wa mudamu tubona ngaho nyene uwo mwana wawe yibarutse aciye aba directeur w'umukobwa uje ariko araguha akazi nawe akacamugirira nk'ivyo mugabo pourtant ya umudirecteur yarakorohereza nawe ne ukorohereza uwundi mutazoze je nibaza yuko ivyo bakwiye kubiraba kandi niyo tuhejeje kwibaruka nukuri amezi 9 ni menshi cyane ubona ari nk'umwaka ngira abagabo bavyumve babitahure n'abagabo bakikarira abapfasoni babo nukuri bavyumve gutwara 9 mois n'umwana n'ubuzima si kintu coroshe ukagenda urashitse ngaho uravyaye ukaza umva stress ye ku kazi none vya bintu gute uzoza ryari ugasanga bakuzaniye ko uwundi muntu je nivyigeze binshikira ko Imana ishimwe nyene Imana arangiriye neza nyene nguma nyene ni force kuko najicaye kumbwira ati guma muhira nuko nari kuguma muhira ariko je navuga ati reka mprofite basi mare nayo mezi 3 cubona umuntu aravyaye hama haciye imisi ngo uri hehe zana ya maraporo hari umugongo butarakomera nukuri batwumve turi different twebwe turavyara turaruha wa mugongo c'est normal ko utujya umudamu yavye kwi césarienne uza wumva none wewe uzoza ryari wa mugongo ubu deja umara nka 2 semaines 3 semaines ukiri utarawumva ukomeye hama ukacuja mu kazi ugasanga nika kandi nawe ntakorohereje ahubwo ati vya bindi naguhaye wabikoze ya rapport wayimpaye kwa kwicara kwiyumvira uko wimvira umwana ari muhira nivyo bindi usanga n'amaberebere acagenda iyo stress ugasanga nibagerageze bareka
kutumeta pression basi baguha umwanya we wenyene Udefide kandi. wiyakire nukuri birashika n'abadamu rimwe namwe hari habafyina vraiment ivyo nituvyanse Ego, hari n'abadamu dufyina ugasanga ibintu vyose ushaka bagukorere gutwara inda bishobora kugwara aziko inda cyangwa Nukuri hariho ariko basha asanga yagwaye ariko je nibaza ko nta ujya gwara ujya yigirisha byo kugwara n'umuntu azi ko afise ahantu bamureka ngo Voilà. wowe uzi yuko acakurungika woza ufise kwigwara plan B uvuga ati bazi ago banteteshe nyene ndonke ntuze ariko nibaza yuko ikindi naco ndagushigikiye neri abagore babandanya tuba dufite ubwo bwoba kuvuga uti turetse ivyo yuko gukura mu kazi muri societe hariho ico kivuga ngo umugore ngo atwaye inda ngo abagore usanga ariko atwara inda usanga ariko ari finisha ngo ndamusi ngo aragwaye hari umuntu twagiye umugenzi wacu twagiye gusabira akazi ahantu ugati hari umukobwa atisa arakora niki afite umwana akuze afite 3 ans gutyo onye hama umushefu atavuga ngo abagore ngo umwanya umwe umwana aragwaye ngo ibiki n'ibiki ndavuga none basi twovuga ati tuhagaze kuvyara none isi yo myaka tubireke umva hari abantu bavuga baradutera ibuye ngo abagore barifinisha ntibashaka gukora nk'uko uvuze ati ngira ngende gukora ngo Mbega Hosy ko wicenga mu biganiro umwanya wose waruyo yari ndekwarara Hosy kama ku mateleviziyo bariko bavuga amajambo nituzi umwana w'umuravyi ariko umwana naho yaciye abiheba ngo y'amateleviziyo ngo yavuye kuvyara ngo ufye ngo nituzi yahereye umenye après batanga kuvuga ati ugiye hevye kubera ko kuvyara basigara kujuja après or que n'uburi kurakora nk'ingene barakujja bakujija usanga uri kuraremberwa mu umwana we ntazi ngo nivyo tugira tugaruka kuri Hosy oya en fait nukuri uri kuraraba ivyo bintu vyose en fait umupfasoni tugire gute ikibazo kandi tuko turabaza ko twumviriza abo bose ko atumvira tugira iki tu es une femme ufise carrière professionnelle ukagira n'umuryango Imana yagushije tari bukwepe wagera gusama ibibazo kandi uri kurakora hama wa undi yicaye muhira atari karakora umugabo azotaha mbe wewe ko biri guryamye nibite umugabo yakubwira ngo ni gute kuguma buryamye wagenda ku kazi hagera ko usama ufisi iyo mbanyi ngo taha et finalement iki dutori usomnu ni Neli ntituraheza twatanga Hosy yavuze ati nuwo ku radio arasaka ko kuza habona ababwire turaza kugaruka kandi mugareka dutandukire kuri Hosy okay kupapa oya nikitaye arantandukiriye ko aranahindukiye Hosy afise reka tukugarukeko Hosy nawe nyene n'umuvyeyi kandi wabana babiri ego kandi ari na mushasha cyane ego neriwe waravuze ko yihaye amezi 3 ariko Hosy yihaye ukwezi kumwe imbere n'inyuma Hosy igitangaje arikoresha nico kigoye gushobora kuryama agategekera iyo ari mu gitanda uri hehe urumva mugabo wagumye ukora wagumye ugwana ebana ukaza uri kuraraba ukicara ukaraba ntavyo bazi katari makiye kameze ngo ntavyo muzi gasa na orange utwo wararavye turiko turaza birashobora kuba vyarabaye ndavyibagiye mugabo akagwana tukavuga ati je kiganiro oya nitugiheba turagikora ndacibutse ndabira kuri hakanikina turagikora Hosy wagwanye gute wari kutinyiki kandi wikoresha nta numwe agira gukankamire ngo woheraba ntaco wanzaniye kandi amafaranga yari karinjira ego ashobora kuba atari karinjira nkuko wabyifuza mugabo yari karinjira wagwanye niki wari kutinyiki kugira ngo nurindire ngo ugwanira amagara yawe ubanze ushikana umwana wawe wihe umwanya wo kuruhuka kwi wari ufise n'izo maleze rimwe hanyuma n'inyuma yo kwibaruka ugarutse haheze ukwezi kumwe gusa ni wowe utaha bon anapenda kamera sugukunda kamera ahubwo ndakunda gukora je cyane
ku buryo ndanka kuguma mu nzu umwanya munini ndavyanka cyane kandi ikindi naco nuko navuga ati gutwara inda ntibisigura guca ndeka gukora mu gihe nagize imana nkagira amagara meza singwarirekwe je kuva ku mezi ya mbere mba nkomeye meze neza rero nabandanyije gukora mbona ngeze ku mezi 7 ndacakomeye aya mamalezi nibisanzwe kugira amalezi uri enceinte birashikuka ugasonza kuko usanga uri kuyafungura kenshi birashikuka ukaruha kuko n'ubu gifise umubiri umeze nk'uwo ufise ukomeye ivyo nibisanzwe mugaje nava ko umubiri ndi forte numva ngene nkomeye kandi numva nkeneye gukora kandi numva mengo nkaguma mu nzu ndaremba je wundi mazi imisi 2 mu nzu canke 3 ndumva ko ndevye hari ikintu mbura Kavuga arabeba. reka profite ko imana yambaye amagara meza reka profite mbandanye nkora kandi kintu nuko kavuga ati nkagenda sico kimwe nuko nuba ntahari n'igihe mpari sico kimwe navuga ati reka profite mu basi fume nkora amezi menshi nabura nze mbure 2 mois 3 mois ntibizoba biri remarkable cyane nkuko no mara 6 mois ntariko ndakora kandi ga video yanje kutaba mpari ngaha hari ikintu kinini izosiga yangije canke yononye ngaha muri Siren Vibes navuga ati reka rero profite ku ibintu byacu kuntu bimeze iyo umaze igihe udakora abantu barakwibagira ugasiba ugasanga bagiye ku bindi bafuroza bakagenda aravuga ati reka rero jewe sinemera ko kuba nogira umugisha w'umwana ko bintu hari ikindi kintu kandi handi vuga ati niho ndamusumira niho uzova amata yiwe niho hari irishure mukuru wiwe anavuga ati rero reka profite mandanye nkora vuga ngo sinayifise umuntu antegeka burya kudategeka ahubwo ni office iyo ushaka kugura niho bigoye kuruca gutegekwa utegekwa urashobora no gusaba iyo konje avuga ati jewe ndasaba konje bayimpaye ni bo bizokora abandi ngaje mbafise ubwo kuvuga ati ni naba ntahari hariho ikintu kitazoba gihari kandi gishobora kunonekara mu gihe ntahari rero ubu ufite nyina bushize hariya ndavuga ati mva ntayitwara nzokora kandi nzovyara maze gutya nkomba naho singwara nkaba nkomeye nzosura ku kazi nkore urumva rero umwana wanje ni sinari ko gutuma iba victime kuba naravyaye nifuza ko ibintu bidahinduka bimari vya bindi urumva kuko hari ukuntu bangene bavuga ngo ufise inda n'uburi forte hari ibintu udashoboye gukora fallait qu'on prouve ko bishobora gukora mu gihe uri enceinte fallait qu'on prouve ko ushobora gukora mu gihe wavyaye wibarutse urumva ko hari ikintu uko hari uko bwa mbere utari enceinte uko ushaka no kubona ko uko nyene mu gihe wavyaye urumva ko abantu babitahura ko ni inguvu ibuge abagore dufise inguvu nyinshi cyane abagore turakomeye nyinshi ko mandaba z'umukenyezi mandaba nk'ukuntu usanga uri arushe ufise uruyoya waraudassinziriye ufise akazi hari uri kurapanga ufise umugabo we aryama ntiyonsa barasinzira yaragona cyane wowe ukanuye ntibazi ukuntu konsa d'abord biraruhisha urumva wowe urayironsa uvyutse 8h wasinzire tufate nka 3h urumva uvyutse uja gukora kandi kazi amasanga arasuye kandi kuja kura umwana kandi konsa bagomagaje kandi kuja gukora ugasanga uri muri ivyo kandi wa mwana agakura nakakazi wakora kandi kagenda neza uravyumva ifuko abo bagabo batahura ko twe turi forte mwene ivyo mutaza ahubwo ifuko mutahura iyo ubwo bucuruzi bwacu ahantu buri cyangwa voilà urumva iyo yacu ifuko nobwira abakobwa canke abamama kugira gutwara imbanye ntibisigura guca uba magondage urumva magondage niko bavuga magoyagi nico cyabaho sheri nandege nikita urashobora gutwara inda ukaguma ukomeye ifale gusa kuvyisha mu mutwe mugihe ugize imana akaguhaga umubiri ukomeye ariko umuntu agwara kwera ko yabisije byishizemo ugasanga atwara intwari rije inyama ntwari rije iki batwaye iki gawo ntavyo bari gutwariye vuga kandi n'ubuyu waye niyo mpamvu uvuze ati byose biva ngaha mu mutwe oya ozi nukuri hari igihe nukuri kuba forte n'umuntu uko ameze hariho wewe ozi ukuntu umeze n'imyiyumvirire yawe uko umeze n'ingene wakuze hari n'umuntu do nature ari magoyagi urumva usanzwe uri magoyagi cyangwa ugaca usanga nukuri hari umuntu vraiment agwara nkuko yabivuze ugisama ukagwara akaja mu bitaro urumva nukuvuga ngo ntuye ku kazi kiwe bavuga ati uyu unye umwaka wose ucuja muhira nkuko wabivuze ukoreshwa arandika iyo konje cyangwa ya makonje yiwe mbebasha nimba bampa amezi 3 après et avant
urumva hama akaca asaba iyindi konje akandika bikabakundira atari ku mu prive par exemple kuko muri prive ntuzomuzanira ivyo onye mugabo muri leta ego ivyo bashobora bamwe bashobora kwandika amakonje menshi mugabo nk'ibi yavuze burya kwikoresha n'ikintu gikomeye cane nk'uko yavuze ati ndashobora kubona ko ari ikintu kinini ko ndahomba umva deja le fait yo gushira mu mutwe ico ati ndati ikintu kinini ya cane ategerezwa kuca asha akomera gusoma ego kandi ntuzeye yugukomera ubundi afise option yo kwandika ikete uyu ntayafise urumva kandi ikindi naco malgré ko tuba forte ça ne dit pas que tutaruha imigongo je vous jure iyo ego turahagarara hari igihe kuri wicara ukumva neza ko vyanse ukabura icyo ukora n'icyo ureka urumva baragukeneye umwana akora ko minduru ufise akazi uri kurategura ufise udashize ku mwana arararumata nawe urarushe umugongo ufise itiro urwaza ni wewe hora urumva ararirukarira ukabura ikintu ukora ukamuterwa gatanani ngirene sinzi ngo rakababara hehe sinzi ngo ndamugirane uri bumwagaze uri bumutwengeshe kugira ngo bebe ngo hora biraza kugenda neza oya nico gituma abakoresha vraiment bako atwumva dukoresha iyo babona umuvyeyi arinza atonda mu gitondo agakora ku kazi nukuri narabi ingene amubwira amenye ingene amufata parce que ntabazi ivyo yabara yarayimo kwanza ko ntababizi gute barafise abadamu babo muhira nabo baravyara barabona la situation mugabo nyene akubwira ati kazi ni kazi uri ku kazi nta shwa bufise yego kangaruke kuri Hosy bagukoreye ko mwana ni ikintu udasayavuze turamukorera ko donc yego ni bon nawe ndakuzako kangaruke kuri Hosy hariho ego wavuze ko wewe wikoresha arico catumye kiri no mu vyatumye ahubwo ugira nizo nguvu mugandi ntitwibagire ko hariho ahubwo abikoresha bumva umenga ahubwo bagiye mu paradizo bagira baryame baruhuke bamanika amaguru n'amaboko uruba yego ati hajya nzojugumiza bajya bakinagizwa hanyuma banurusha uratwe turi pamananura ati kalast ati nzokinagiza bajya hama je ntekane ariko rero inyuma yo kwibarukana Hosy uciye ugaruka kazi hariho abantu bavuga ko uri kuranyegeza inda mu kubandanya ukora hariho abavyituko kubera umuntu wese afise jugement yiwiwe afise amakritike yiwiwe hari umuntu ariko aravuga ati Hosy hajya hose arikanyegeza yanda kugira ngo azaratonda nitubimenye azovyare tutabizi hanyuma après uribarutse uciye ugaruka hakirikare nubu hariho ababandanya bavuga bati si wabonye aze kubesha abantu yuko atacabaye wewe ujera gute rero ubwo wagarutse ntiwagarutse nawe kugira ngo wereke abantu tirega je ndakomeye ni wibaza yuko umwana umuretse hakirikare mbega rero ca tugaruka tukabaza tuti umwanya wo kureka umwana muhira wangana gute umwanya wo kuruhuka imbere ufise imbanyi wari uyuhe bon icambere nta kintu kimwe naje guprova abantu nta numwe mfise konti yo kuregla nawe je ncambere icakabiri nta numwe yarantwaje iganda kugira avuge ngo nanyegeje nahenda yitwaje jewe nyene na se we ntiyarayintwaje nibarabena ko akundura cishara ko akundi uravyumva ko yicara uko uravyibuka iyo nengisha yiwanje barabizi no kuva kera ikindi naco jewe kuvuga ngo umwanya wo gusiga umwana ngwana gute jewe ndabijonga rero navuga ati uramenye kuntu wi organize urumva umwana sindamusiga amasaha menshi jewe murabizi ko mva muhira ntevye kandi mpeje gukora ndanyarutse cyo kimwe bwa mbere barazi nirarazi ko nava ngaha 21 22 ngaha amatara ngatwe tugarabiro bwa nyuma mugo mpeje gukora ndambwira nuru ushike nacitse nkora ngenda kumba nabizi ko ndamusize ko ndazi umwana amasaha aryama aryama mu masaha make n'amasaha ane mu masaha ndazi ko bamaze gukora ibintu byinshi urumva ni question d'organisation wamenya ati ibi ndagikora ndagiprofita mu gihe umwana sinziriye niyavyuka nje nzoba namaze gusubira muhira kanje kuja usura kuba hafi yiwe kumwosa ibintu nk'ivyo kandi kinini kumba namusigiye abantu bagira ubwoba ngo umutonto wanje niwe yamajije mu Rwanda yambaje ngo ariko se ngo wasuye ku kazi ngo kano kanya ndamugira ego ngo none se unabugiye ubwoba bwo gusigira umwana umukozi ndamugira ndamusigira umukozi mfise umukuzino wanje bamuhira
tubana biwanje niwe asigara umwana wanje kandi niko yakunze ko akunda abana kandi abafata nka jewe umva ntabwo amafise bwo umwana nawasize umwana muhira rero nico nikintu cyo gushima Imana urumva nyene Imana yaciye ibidumbukizamwo ca birahurira igihe cyose bifise ingene ubundi bavuga ngo nta kintu Imana iguha itazi kuzogishora kukijera cyangwa kukijonga nivyo jewe naje gukora ko nashaka gukora nabona ko hari ibintu bikeneye ko mba mpari urumva ndabara barazi ko navyaye hari umuntu atazi ko navyaye hari umatama inda yanje nobody nice no hejuru kugira bayibone neza babone neza yasa ujya mwana waramukanyishije yari rihana umwesoga ataravuka umwereke Tanganyika hakirikare ubwiza bw'u Burundi urumva rero umva naravyaye umwana wa kabiri meje kumuvyara mba ndakomeye ko narenkeneye amahera amaje l'argent aya nanzi ko ndagaruka mu kazi yaronka ndayakoreye ndayatoragura nahise ko amafaranga ndaronka ko ndinze gukora niyo mpamvu nasubiye ku kibi ndagiye kwa Dacia megome Dacia nawe nyene n'umuvyeyi w'abana babiri kandi Dacia abo bana bose ndazi ko yabibarutse akora kandi Dacia n'umuntu afise akazi kenshi Dacia n'umuntu ari surcharge nima wamuzi umuntu afise ubuzi umwanya mutoyi ngira ngo ubaho ni Dacia wewe ivyo bintu gushika ubu unyu bibamwo gute alors jewe ariko ntavuze Dacia aranaduga afise umwana muto araduga araja mu bihugu byo hanze akarapfa n'indege afise agafaranga mwe abantu oya ntabyo kuduga ngo vyase turapambana nganye je bwa mbere umwana wa mbere sinagwaye from umwana wa mbere nagwaye bisanzwe ariko nyapa n'ibintu byatari hamwe nyene uvu hama ariko nari nkomeye narakorera kuri terrain narasohoka je n'umugabo wanje turantu dukunda gutamba bakunda kuryoherwa batese uko kunda dukunda gutamba tugati none uri bo je ndi bo tugende kwa tubanda ego kufana yanje vraiment je singiye ko nanyoye oya muziki uramboreza wonyene ndi ku mazi kincu donc tugasiga ko twara tugenda mi toxique saturi kubanda bagucya ndamusango ndaguje ndiko ndatamba nikuri maje mbonye ama video ya kera jara abakolega nje barafata ama video ndiko ndatamba n'umugabo wanje Vincent hagati tasi ariko frame narakanguka ndiko ndiraba ariko Imana shimwe meze bon yari sport kandi vraiment go cyasenze ko no byara kumbugita n'ubuguruguru nari mfise n'ubunonotsi nari mfise n'amamarche nagira naburiyesha navuye ndabibona so donc rero nari meze bon effectivement je nkora muri yaga kandi muri yaga naho nyene ni presque kimwe na Hosy ndego turafise ama organigramme mais utwo ushobora gukorera muhira ushobora gukora kazi ego hari amanama ushobora makutonde canke uvyumvirize en ligne nta pression nini cyane yo kukazi ngo baranyirukana ngo baragira iki kandi je naje nimeze nka Hosy ndi muhira yo tuvumengo namenje ibintu kudagira iki ndicenga muhira nyene uwo yabana ari kwishuri shobora ngo hari konje ngo cyangwa muhira oya avuga ati okay kanga ndiko nguri kintu ndafise association ejo hari konje ni samedi mbese weekend niho mba ngiye kuraba ntuze yanje boutique yanje ari boutique ngurisha ibintu vy'imipira n'ibiki vy'ama souvenir by'u Burundi byo kurata Burundi hari association yuko Gwana agateka k'abakenyezi donc nadi muri byo kukazi bari muri association ni ku boutique hama n'abana hama n'umugabo hama na famille yanje mu mwanje tuvukana okay donc rero ibintu byose kugira ubijere ikintu je nashaka kuvuga kuri ico kintu ifo kubufise abantu mukorana muhuza donc ushobora ati nkorera ikintu jemeze fo atugati ni bon deux ufise umushinga ntahe mu banda mana Israel udafise umuntu agutahura oya ucubivamwe nibikunda egara abagore ba demissiona kubera umugabo amubwiye ati hewe nibiki none adashobora no guterura umwana arize ego avuga ati
je mugabo ewe wanje era umwana wawe aravyutse umwana wawe umugabo wanje cane. imana imuhezagire cyane ahari hose Oh. kuko jewe turagushimiye yive kuba Yves waje Patrick mugenzi wacu yitwa Yves Patrick iradukunda aratesa uko kuntu yawe oh la la ngo wubahwe je kuwa mbere naraduga maze kuvyara maya donc umwana wanje wa mbere naramaze nari kuri césarienne donc césarienne ubu gifise umugongo n'ikiguma n'ibiki donc kujya indwi zitatu za mbere ukiri muhira vraiment hama indwi ya kane avuga ntwara muri ville ntambuke ntari mu modoka ntari muhira ngo ndiko ndagira iki ntambuke nyene nzunguruke muri ville ndabutunungura ndipima ndumva agasonga hari ariko gati tambuka ukomere basi umubiri ugumye umeze gutya haguma gutyo nyene noho bukomeye ugumye umeze gutya uhagurutse urababara ifu kumubuja duku rero je ndagira gutyo munyuma rero ndasubira ku kazi kuri terrain ndavuga ko umwana wanje w'amezi 3 ndamusige gutyo onye nibishoboka tutafata umuyaya turavuga ati tuduge nkaca ndamurihira je hoteli twaturi mu gati hana na kimwe n'umwana n'umuyayi turi ngaho onye nkamwoza nkanja kuri terrain nkaca ngaruka namusika mukamiye umuvyeyi urakamira umwana ugaca ugenda donc amezi ahezayo onye amezi gushika amezi 6 donc umwana amezi 6 ashobora gufungura ibindi ashobora kunywa amata asanzwe naciye nsubira gutangura kuja hanze kubera juma hari amanama ku kazi washobora kuja hanze niki nasuye kuja hanze nkagenda ko mfite umutima uvyimbye nzogaruka atagishaka konka nzogaruka yanyibagiye ndi hanze haguma mbwiye pa wendukira amafoto nkarira kwavuga none uri umuvyeyi ndakubwira ushaka gukora ariko turafise ikintu aba mama sinzi peut-être na papa bagifise akumwana yakuvuyemo umubonye uri kure yiwe kwifoto ushaka kubaza none ngaha vyakweri none ndi mubiki umwana wanje ari hari ati oya kaca wigarura ati reka nkore ana mahanza gutahana uvuye hanze urazana n'ududuya dukeya uragura n'utuntu ukavuga mwana wanje agiye kuronka ngiye kumugura uduhudu twiza amata yongerekane pampers ni 100 ingahe mpfa kubitora aho nyene umutima amenyo heje kuriruka tugenda kwihanagura ukacugenda ugakora niki donc rero je aho nashoye kumutwara aho nashobora kugenda aramutwara hama bidakunze nkagaruka ariko Imana ishime je yarabikoze uko nagenda nkamara nk'isomene yo hanze nkagaruka yarabandanya konka abantu kavuga ngo yaye ngumuhaye amata ngo amazindwi ngo cagwara so on natwe mama turaba pediatre ya tuzi byose ego je ndavuga nti oyaye ayo mata ntiyangumyemo ntiyamvuriyemo uri hanze urayakama akakuvamo donc akihogenera yandi donc ninshiki Burundi azonwa amashasha yemeye je nzoryoherwa donc rakireshike yisimbirako nije namucukije ku mwaka nini usogati umva rero tangurunwa je ndarushe ko amenyo yaguma shikura nibyakunda are ni habageze ku ruhi abademereye aguma ayo ahagaze ngene ndavuga we basha ni kubumva baba badukumbuye ego nukuri ariko barigina abatangukumva n'ubwehe hari abana bonka bushika ku myaka 3 mureha ndavuga nibikunda aba kwishuri muri maternelle ndakubwiye je niko vyagenze Imana ishimwe de ko ntagwaragurika cyane nuko kabiri sinagwaraguritse na gatoya umugabo wanje arabimfashamwo yongiye aramugumana nampeshe ko abantu twiga umuvyo ushaka kuvyumvamo ukavuga ati je nja gukora n'umugabo akavyumva hewe abantu kuzaza kuvyitamo rero mugahurira ngaho kuno kudacokoza ozi uzumva umuntu ari permesse ntimuzinanye bidumukiza basi ozi peut-être natwe tuze naje tuze ozi simfise uruhusha bwo kumujisha bwo kumubwira ngo uri kokora ikinga jewe nkande naho twaba turabagenzi gutya genre uratsikinje uzoza kubimbwira kandi ndamuhere ponse gahane ubura mutegura uzombaza kuri kurakora umwana wa ruhinja umugira turazi ku kwezi ndonkayo nakoze urashaka kuyamahama haguma muhira oya kandi nibikunda kuguma muhira umuntu wamenyereye gukora urabona erega bakubwira ngo barakujera n'utobora kwa aeroport basi ko bavuvyara aho twebwe gukora les sociaux nibamenye ko avyara n'ibikora cyo bipemeta ko dukora ku mazu sociaux ugera shooting yego ndani biki félicitations Dacia biki none uri nga numwana usigenda mwana wanje simvuga afise none
afise abavyeyi babiri ntafise umuvyeyi oya nukuri ndavuga none papa wiwe yego uko nyene uko bacha pressure ku bagore iko nshaka kuna pressure ku bagabo umugore wawe ari he kandi rero iyo urashaka umugabo kumureka akagenda umwana ngana iyo umugabo atabaye fort akaza kumviriza amajambo bariko baramubwira oya je nubona yuko avuga ngo umugabo kuba fort nasanze muri relation ni babiri au fait muri relation nimba jewe twarahuye je nawe Ego. akandraga on était deux ego muri mariage turagira ubukwe turakundana n'abantu baraza mugabo quand nous rentrons tuba turi Babiri, babiri ego. decision ni twebwe babiri nico gituma umuntu wese nukuri yipfuriza umuntu guhura n'umugabo amutahura nukuri ndakukubesha nkuko yavuze ati abagabo umugabo wanje yubaho kandi umugabo wanje yubaho cyane oh kuko arashobora gutahura nshaka kumera nkamwe niyo nakura nukuri nifuza umuntu wese kuronka umugabo ashobora gutahura akaza akora batahura umwuga dukora d'abord kuko narigeze kugenda ahantu uko ndagira voix off nukuri turajana abona ukuntu nguma asubiramo amafaranga mpora nza gukorera ni uyu mwanya uwibaza ngo mbe uri mubiki ko watevye ni hogarde kubera bazi ko aka kazi koroshe ndiko ndagiye kugira bumve ikintu kiri kure undi munsi ndamubwira ati jewe ndamuse akaraka aho mu rumonge umwana arise wimwa vraiment nukuri ndamubwira ati wewe urashaka kumuraba nukuri arankundira ati nukuri nta kibazo ndakama ndagenda mugabo aba mama aho tuba turi turababara iyo manke y'umwana amaberebere akubabaza umuntu wese mu gitondo turi muri formation nguma ngira guca rakasinye tuma kazamu nk'abagabo iformeta y'amajambo ngwingo tugufashe ukavuga ati basha nukuri abagabo babe batahura umugore wanje akora iki iyo agiye eske hari ikintu azanye yesu hari ico dufasha agiye kwiryohera canke agiye ku kazi ati nukuri ndafise amasaha abiri kuja gukora ndabira umwana nivyo bindi byo kwiga habitude aba mama twigishe nabwo bacu badukundira ingene ahindura pampers umwana mubashire mu icupa benshi bacabiza mubashire mu icupa warifatiye suko umwifatira na ni gwa ese warankunze kama mtenza kunda ni na progeniture yawe n'umwana wawe umwana nukuri abantu batwumviriza nimba ufise uwo mu shinga ntatarabitahura kuri mutahuza ngana abagabo baraturaba urazi ikintu nobwira abagabo ko batahura ko twebwe turaruhadija muri ziga 9 mois 9 mois ufise umwana wenyene abari muri wo ko nimko Imana yabigenje ariko mugiye umwana amaze kuvuka mw'abantu gerageza mufashe abagore banyu kubera ko umugore bakirutse deja no kuba kuvyara umugongo iki usanga ni nawe ari karahoza umwana mu gihe harize ni wari karaha amata umwana ni wari karoza umwana ni wari karambika umwana vyose wowe uri ngaho waramutenda deja arakuvyarira umwana uriyicaye imbere yiwe wewe icajeje ni gutya erega aravyutse manje yabikoze turi kumwe nose banamubwiye hewe urabitse ko yari umwana wawe wibaze ariko tubibigije maybe hari abagabo batabizi vraiment ari umugabo basi ari open mind ugatinyigisha ego uyo Dacia abakene kubimenya abatabizi tubibereka turabimwereka en même temps nawe neri hano utabakeneye kubimenya hariho ubona yuko agira totezwe agira cinyizwe kubona ariko aragira abona ati jewe nk'umugenzi wanje azoza agasanga je ndiko ndoza umwana nk'umugenzi wanje azoza agasanga ndiko ndahindura amakaka y'umwana jewe nzoba ndiko ndaboneka gute ni ibintu bisanzwe cane ni bisanzwe gose je ndatangara iyo bageze hanze mu bihugu vyo hanze ngene baca umenga biratahuritse birakoretse ukamenga ujya mwana sico kimwe n'uyu mwana wo ngaha mu Burundi ujya mwana wavyariye hanze ukamenga suyunye wari kuvyarira ngaha ujya wahinduririye kusha ukamenga si wa wundi wari guhindurira kusha hariya bikaba bitangaje oya je nibaza yuko n'abadamu tugira habitude yo kubibereka ugashira mu mutwe ko kumwereka ejo usimbiye ahantu atamubona hari Toma ashaka kubikora nabo bashire mu mutwe yuko bari capable kubikora nabo barabishoboye ashire mu mutwe ngo sindiko ndabikora ngo kubera ngo mbe wa mugenzi wanje niyandaba ngo biragenda gute oya ni wewe n'umugore wawe s'il vous plaît igihe mwashaka kugire mwiyumvire kuvyara nta vie umuntu numwe wagiye kurondera c'était vous deux
rero mu gihe rero turi babiri ukabona ko ndiko ndacumukura kugira nkora ivyo basi nyumvira akagongo basi gwa rukundo wandragumbira ku nkunda basi ruduke rwibuke basi zatanderese urumva bavyumve wibaze ugiriye stress yo mu rugo ucuja no ku kazi uhure n'izindi stress none bica bigenda gute nihandi utaha ukaza ubona umuntu ugera hariya ngo mbe vyagenze gute nukuri natwe turabantu hajya burya naho bavuga kugira urubutiro nibaza ko nivyo byari bikwiye kuja mu byo kugira urubutiro bisigura ikintu kugira urubutiro ni umuntu abura ivyo fungura ari mu kiriri ariko uzora umuntu yagiriye amagorwa muri rya minsi yo ku kazi nayo muhira arazingama rononekara asa na wa muntu nyene yari urubutiro ego ariko inagira mvuge sur ça cha ku bantu babakoresha abagore nitumenze cyo kimwe nta kuntu ushobora guca wimakazi umuntu ataranavyara hembo ngo umujene marye ngo yangoreka urumva nuzi nko muntu y'imyakazi uwo mugenzi wacu ngo kubera ngo afite umwana agwaye ntazi yuko peut-être afite nk'umukuzine nka Hosy amurabi umwana gati umwana arashushe okay hariho feraraga ngaho mu cumba yimuhe je ndaza midi ndamurabe muri pause donc ama supposition ngo motif ngo umugore ngo arafise inda canke afite umwana ni ari exclu franchement none reka wewe twese ngahanye twandire dukora gushika je bamambwira ku kazi ngo none uvyarire muri baignoire ngaha dukora n'abaganga je mwese muvyaza muzomvyazana na kimwe kugira supposition y'umuntu ngo motif ngo arafise inda ngo donc rero ajyanyicira akazi no reka simwe nubona nahagwaye mureke c'est nawe nyene c'est pas donc était de cœur nta muntu abiryoherwa ngo ngira ngo aremfe kandi yari no nta numwe abishaka abantu bose bifuza gutwara inda ukayitwara nkuko ubafite inda y'ibiyeri ukabandanya hamukazovyara amezi 9 kwiye donc rero abantu babakoresha nukuri twese ugati okay turagize hanze twasiga bagira bijya vyo kukongera ama ovisit ama ovule kugira ngo azovyara agiye muri aje akazi nko kuri 40 combia acagira in vitro kubera gutinya kura kazi umva uvyare na kecu ego nyene ufise umwanya bavuga ati ubugifise inguvu zakazi zikoresha kwa kazi hama ushaka amahera menshi kuri compte ama ovule yawe abitanu muri frigo hamuga ati bon harageze 35 38 ngiranche reka mvyare ningoga akana kamwe ce tubiri hama nzoba mpejeje donc ivyo ni kuri babigira par contrainte simbona ko ari umuntu reba korohereje ati wewe kora uko ushoboye numva vyanse ugenda uruko munsi umwe ari gihugwara rimwe buke kumva uri bon donc rabakoresha nti musuppose ibintu bitaraba mureke umuntu akore uko ashoboye basa savyikonje y'imfisi amagara vyanse mumureke mbega code du travail kuri ico kintu nyene code du travail si imwe muma muntu ze yabikorera twabo normalement ko ari imwe kuko ni imwe ni mu gihugu nta gwego ruhari go bikurikirana ushatse gushindirira nyene ngo uje kwitwara nibiki biraje mu mategeko biragoye wewe ucuja muri ya inquiétude mbega ni nakavako ya mata ya mata y'umwana ahora ndonda ndavuze neri byashitse wewe ukacugwara bakakurungika urugofero rarutsinda ndakubwira urarutsinda mugabo ariko uwo mwanya izo nguvu amafaranga tusa kusaba ibintu byinshi cyane nibaza yuko vraiment abakoresha bariko baratwumviriza nukuri nibashiremwo agatima k'ikivyeyi bibuke ko nabo bavyawe bibuke nabo ko bafise uruvyaro bibuke ko ruri abandi rutakwibagiye c'est clair kuko urumva wowe ni wicara ngo jewe ujya mugore nawe nkoresha reka ndonderesha utaragera canke reka nshireho umugabo ujye nawe uzoba uriko uramucinyiza kandi hari kizoba kiko kirapfa hanyuma kuri abo bashingana he nawe nibafate kujya anye Dacia urashobora kubwira yivuti urafise umwanya ndafatiriwe sinza gutora umwana woja kumuntorera yeze turi hanze natwaye duhejeje twasa n'abahejeje twako turasozera mugabo kandi
turagize ivyago ibyago bigwira abagabo Ibyago vy'Ibujumbura. bimaze iminsi bizwi tumaze iminsi muri delestage amatara aguma acika agaruka turi mu gihe c'imvura twari twatinye Mixage. gukorera hanze kubera imvura Yeah. nayo irabivamwo kirareka kugwa oh groupe ikirasha yeah kagango Freddy yego vrema ubu twako turakorana ikiganiro Acamwa- turafatirwa Ego. abavyeyi nibijya twako turavuga ubuvyeyi ibintu by'amabanga Ego. kumakomeye reka rero dusozere kugira ngo yeah ducunguze umwanya twariko twari twavuze ku bijanye n'abakoresha ubu twako turavuga ku bijanye n'abashinga ntahe two turababwira tuti kujyanye ushobora kuja gutora umwana akakubwira ati jewe ndafatiriwe sindi hagufi ntorera umwana ni nka kujyanye ashobora kuba arushe avuye ku kazi arushe yashaka kuruhuka genda umutora umuhindurire kusha Ego, nibisanzwe nibisanzwe cane cane. nta kintu na kimwe giteye mw'isoni kuko ni wawe ugumana ubugabo bwawe nta nibuva numwe abukwaka kubera ico ahubwo pa contre buraduga ubu uri umuntu nyene yemewe umuntu nyene Yego. umushinga nawe Umutima. oya ushitse buri wa undi umugore azavuga nka Dacia ati je umugabo Oh, wanje yubahwe, ahari hose. haba yive alala biryoshe navuze ko nshaka kumera nkabo ninakura niyo nakura nshaka kumera nkabo nzi ikiganiro nibaza ko Ego, twagaragaje vraiment. kuvuga ku mangle yose yego ari angle ya nyuma nagira mvuge gatoya yo kuba Abadamu, yego, abadamu vraiment ku gutwara inda ni ikintu kitoroshe ariko nibaza yuko yamagara atashizemo inzigo Yego. siko atabishizemo inzigo hari igihe nyene Ikamishe. byanka ewana utuguvu twawe asura Parce qu'on doit faire, on doit faire plus d'efforts kugira ngo twemeze abantu batuvuga yuko turabanebwe ataje tumaze tuba tuba n'ibiki faible. ego wemeza abo bantu ukurumva ntibadoga ati urya muntu vraiment ni umukozi vyanka nyene yagerageje yagerageje. donc Yigwanye. rero ufise utuguvu dukoresha nutuvuga ngo ewana ndatwaye inda ndagize ikinciye mba nyene amazi donc rero ndazi ko bigoye imibiri y'abantu ntimeze cyo kimwe ariko mvuze nti iyo imana yaguhaye ukagira inguvu zikamisha nshaka kuvuga tunibaza ko ari ivyo nanje ivyo nagira mvuge Ego, nivyo. nivyo nagira nsozerere ko Eh. abo bamama bakamishe kandi mugabo batange kandi n'ingufu ku bandi bamaze abanyuma Ego. bazoba bashaka mugabo kandi vyanse oya ntiwiyahure nacuri itekanire kandi nuri umu incapable niko bimeze niko amagara yawe Nimwe navuga karati, nucumenga uri gicibwa Ego. hari akantu nigeze kubona bako baravuga bati bavyeyi ntubone yuko ubwo buzi bwose utashoboye kubukora uyu munsi nimba izo muzi zakunaniye gupanga zibikire ejo Ego. dutegereza kubimara ku munsi umwe Exactly. nawe uri umuntu Yeah. rero nta kwiyica kandi nta no kurendegera ego tukwiye gukora nyene nkuko dutegereza gukora ozi kandi ndegera sindendegera singwaye sindiko ndakora ego shayo kandi ingufu z'umukenyezi ntituzirabe no kwa ningi kitaragwaye kaba karajugumira kavuga kameze ngo ariko yaje ku kazi arakora kandi muragiwe n'ikiganiro yakoze kadagwaye nukuri ko imana ngukiza turagusengera amen ibiganiro by'umukozi imana birakurambitse reka dusigaye dushimira abantu bose ravye kino kiganiro dushimira abakunzi bacu dushimira abantu bose bari prêt kuduterera tuba tubivuga turakeneye uburyo turakeneye ibi turakeneye ko tudasohoka hanze nko ku matara acitse ni ibiki dukeneye rero bifuza kuduterera ndabaha nimero ya Eko Cash nari mu cash kuko yavyoroha canke uri hanze kwanza n'abari hanze na Rumi Cash yakorana Eko Cash n'abari hanze ya irakora ego rero on vous aime beaucoup merci kutwancourager merci kuduha ama idée y'amasujet twoganirako merci kuba muri prête chaque moment tugira mushobora ibiganiro byacu merci Dacia merci Nikita merci dada ahanuri nawe utaje turagukunda cyane akazi keza love you nawe n'umuvyeyi nawe n'umuvyeyi ego reka tuba cyane abantu batwemba duha umwanya wabo ukurabe tubatumira ego sha ego frame abantu bagaciro cyane cyane kuko nabo n'abagaciro kana bo barabibona ko ari abagaciro ego undi yumva ko ibiganiro byacu ashobora kumutumira arashobora kutubwira ego akazi hari abantu usanga bafite amasuje mugabo amasuje ari bashaka kuyavuga ko cyane kurusha twebwe urashaka kuyizana hama ukashaka kuyisigurira abantu kubera ko maybe ushobora kuba warabibayemwo ufite experience muri ivyo bintu byarakubaye ko rero yizane hama tuyifashanyeho kuyiganiriza abantu nivyo alors tuzosubira ku wa gatanu w'ubutaha turabakunda